Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu karere, aho tugiye kwibanda ku bintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba bimaze iminsi bivugwa mu ishyamba rya Kibira ku ruhande rw'u Burundi, aho amakuru adushikira avuga ko ingabo z'u Rwanda RDF zaba zarakoze operasiyo ihambaye cyane yo guhasha ingabo z'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba FDLR bamaze igihe kinini bitegura gutera u Rwanda babifashijwemo na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ingabo z'u Rwanda ngo zaba zarahaye isomo rikomeye cyane interahamwe zasize zihekuye u Rwanda zifatikanije n'ingabo z'u Burundi, aho mu Kibira hapfuye abasoda batari bake b'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba FDLR bamaze igihe kinini bisuganya kugira ngo batere u Rwanda. Muramaze iminsi mwumva amakuru atandukanye ajyanye n'abasirikare b'u Burundi ndetse n'interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR zaba zaraguye mu ishamba ku bwinshi. Amakuru adushikira aremeza ko n'uyu munsi hakiriko haratorwa ibiziga by'abasoda b'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba FDLR. Ibi byose byaba byaragenze gute? Ninde waba warabigizemwo uruhara rukomeye cyane ku buryo abasoda batari bake bagwa mu ishamba rya Kibira, abandi bagacika amaboko n'amaguru? Amakuru adusumira ndetse kandi yizewe aremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaye abonye ibibaye. Ayo makuru kandi akemeza ko ibintu byabaye mu Kibira rwose byaba bifitanye isano n'igisirikare cya mbere kandi gihambaye mu karere, igisirikare cy'u Rwanda. Abatari bake baratunguwe babonye mu ishyamba rya Kibira bariko barasohokanamo ibiziga mu gihe hari hamaze iminsi hegeranyirizwa ingabo za FRN ndetse na FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi zifatikanije n'imbonerakure, bose bakaba bafise umugambi umwe wo gutera u Rwanda nk'uko n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabitangaje mu mpera z'umwaka wa 2023, aho yavuze ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo yifatanye n'imitwe y'abanyarwanda irwanya ubutegetsi bwa nyamukubahwa General Major Paul Kagame, aho yavuze ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo abatere ingabo mu bitugu amaze bikureho ubwo butegetsi. Akaba yarabivuze ari mu gisagara cya Kinshasa mu gihugu ca Kongo. Iryo jambo rikaba ryarababaje abatari bake, atari abanyarwanda gusa ahubwo n'abarundi babonye ko Ndayishimiye ari gukina n'umucanwa, none ibyo yavuze atangiye kubibonamwo ingaruka zikomeye cyane, kuko abasirikare b'u Burundi bamaze guhonera mu Kibira ni benshi cyane. Imibare irakomeza kuzamuka kandi bigakorwa ku rwenge rukomeye cyane ku buryo utanamenya ko ari ingabo z'u Rwanda zoba zabikoze, ariko benshi bakemeza ko ingabo z'u Rwanda zifise ubuhinga bwinshi kandi buhambaye bwo gucunga imbibi zarwo, nk'uko na Perezida Paul Kagame akunze kubivuga, akavuga ko uzagerageza wese guhungabanya umutekano w'u Rwanda aho azaba ari hose bitazamugiraho ingaruka nziza. None uyu munsi Ndayishimiye ariko arabisogongeraho, kandi Ndayishimiye ariko arakubitwa ku ntoki yerekwa ko atabushobozi na bukeya afise kandi azigera agira bwo gutera u Rwanda, kuko ibyo ariko arapanga byose biramupfubana, kuko bipfuba bitarigera bikunda, kuko biratangaje kandi birerekana ko ingabo z'u Rwanda ziba zikoresha ubuhinga buhambaye cyane kubona abasoda ndetse n'izo nterahamwe zasize zihekuye u Rwanda n'ibigwanisho byabo bose bapfa umwe ku wundi mu gihe bariko baritegurira gutera u Rwanda. Ni ibintu byahaye isomo rikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, bikaza bishimangira ya mvugo ivuga ko u Rwanda rutera rutajya rutera. Ibi byose Ndayishimiye akaba amaze kubyumva kandi akaba amaze kubibona, akaba ariyo mpamvu abatari bake mu butegetsi bwiwe bavuga ko n'ubundi yari yihandagaje cyane kubona ashaka gutera u Rwanda, mu gihe bizwi neza ko u Rwanda aricyo gihugu mu karere ndetse no muri Afurika gifise igisirikare gihambaye cyane, yaba mu myitozo ndetse no mu bikoresho, kandi bikaba bizwi neza ko Ndayishimiye we
hose ataraherutse kugura ibikoresho bya gisirikare. Ibi byose bikaba bituma batari bake babona ko Ndayishimiye ari umwiyahuzi ukomeye cyane. Kubona atinyuka kuba yatera u Rwanda ni ibintu bitoroshe kandi bitamworohera na gatoya. Ibi byose nibyo tugiye kubanyuriramo tukababwira byinshi biriko biravugwa, ndetse tukabaha n'icyo Perezida Evariste Ndayishimiye avuga agiye gukora, nk'uko yoba avuga ko agiye kwihora, ariko benshi bakavuga ko aramutse anagerageje kugira ikintu na kimwe akora ashobora kwisanga ibintu byamukomeranye, kandi benshi bakavuga ko rwose ashobora kwisanga ingabo z'u Rwanda zamaze gushika mu gisagara ca Bujumbura igihe cyose yagerageza gukora ikosa na rimwe. Byose nyine mugiye kubikurikira kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uti byagenze gute kugira ngo ingabo z'u Burundi ndetse n'interahamwe za FDLR bose bicirwe rimwe, bicirwe mu ishamba rya Kibira mu gihe bariko barapanga gutera u Rwanda? Ibintu bijya gutangira nyirizina byatangiye mu mwaka wa 2023, aho byamenyekanye neza ko Ndayishimiye ariko arifatanya n'interahamwe ku butaka bwa Kongo mu kurwana na M23 ndetse no mu kwica abakongomani, cyane cyane abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi. Icyo gihe bimaze kumenyekana ibyo Ndayishimiye ariko arakorera mu gihugu ca Kongo, yaramaramaye ku rugero rukomeye cyane, kandi abinengerwa n'abarundi batari bakeya. Mu gushaka igisubizo ahereza abavugaga ko yakoze amabara, yahise akora ibishoboka byose kugira ngo ashake ibyagirije ataka u Rwanda, aho yavuze ko rwose u Rwanda ari umubanyi mubi, kandi agatangaza ko u Rwanda arirwo rushigikira Red Tabara yaba mu myitozo ndetse n'ibindi byinshi bikorwa kugira ngo Red Tabara itere u Burundi. Icyo gihe leta y'u Rwanda yahise isohora itangazo ivuga ko rwose Red Tabara ataho ihuriye n'igihugu cy'u Rwanda, kandi ko u Rwanda nta mutwe n'umwe urwanya ubutegetsi bwa Gitega yigera ifasha. Icyo gihe abarundi batari bake barashavuye, ariko nabo bakoze icyo bita amatohoza basanga Ndayishimiye yarahemutse cyane, kandi basanga Ndayishimiye yarababeshe cyane, aho babonye ko Red Tabara ataho ihuriye n'u Rwanda. Ibi byose byatumye umubano utosekara ku rugero rukomeye cyane, kugeza aho umukuru w'igihugu runaka ariwe Ndayishimiye yiteruye akavuga ko agiye gufasha gukuraho ubutegetsi bwa mugenzi we. Benshi mu Barundi bavuze ko mu barwaye u Burundi nta n'umwe wigeze atinyuka kuvuga ibyo Ndayishimiye yavuze. Benshi bavuze ko kandi yihuse cyane kubona atinyuka akavuga ko agiye gufatanya n'abasize bahekuye u Rwanda. Ni ikimenyetso kitabesha kandi cyerekana ko rwose ibyabaye mu Rwanda atakigwe yigeze abikuramo, dore ko n'ubundi abatwara u Burundi batari bake harimwo n'abasize bakoze ayo mahano. Akaba ariyo mpamvu bashaka kugumya gufasha ndetse no gushyigikira bikomeye abasize bahekuye u Rwanda. Akimara kuvuga ko agiye kubafasha gutera u Rwanda, benshi mu Barundi ndetse no mu Banyarwanda bamwamiriye kure, bavuga ko rwose yihenze cyane, kandi bavuga ko rwose yahura n'akaga gakomeye cyane, kuko u Rwanda ari igihugu gifise igisoda gikomeye cyane gicungera ibindi bihugu kandi bikabona umutekano, kandi akaba ari igisoda rwose kigura ibigwanisho umwaka ku mwaka, kandi ibigwanisho bikomeye, mu gihe Ndayishimiye we adaherutse kugura ibigwanisho. Ibyo byerekanaga ko rwose yaba ku ngufu ndetse no ku bikoresho abasoda b'u Rwanda bari hejuru cyane y'abasoda b'u Burundi. Ariko Ndayishimiye we ntiyigeze abivamo, ahubwo nyabona yakomeje umugambi ugayitse kandi umugambi uteye isoni wo kwegeranya abarwanyi ba Red Tabara, abo barwanyi ba FDLR. Murantunga ntago Red Tabara, yagomeje umugambi wo kwegeranya abarwanyi ba FDLR babarizwa ku butaka bwa Kongo. Yabazanye mu gihugu cyiwe rwose abegereza u Rwanda, hafi rwose yo kwinjira mu Rwanda baciye mu kibira. Mwazi nyine ko ikibira iyo kiri mu Burundi nyine gihinduka ikibira, ariko iyo kiri mu Rwanda kiba cyabaye Nyungwe. Ni ishamba rimwe
uretse ko imipaka ariyo itandukanya ayo mazina yaryo ariko ni ishamba rimwe. Perezida Ndayishimiye we yabonye ko ikintu cyiza kandi cyihutirwa ari uko yafata izo ngabo akazegereza u Rwanda, amaze akaziha imyitozo we yita ko ikarishe, maze bakitegura gutera igihugu cy'u Rwanda baciye mu ishamba rya Kibira bagahinguka mu Nyungwe, amaze bagakora amabi ku butaka bw'u Rwanda. Biti byagenze gute? Abategetsi b'u Burundi bahaye indaro indongozi za FLN na FDLR ibicibwa byo mu karere. Haraheze indwi nka zitatu havugwa ko hibonekeza indongozi z'imirwi FLN na FDLR ku butaka bw'u Burundi. Amasoko mu bajejwe umutekano n'ababibona baremeza ko habaye imibonano n'indongozi mu gisirikare cy'u Burundi. Iyo mibonano yabereye mu ntara za Cibitoki, buraruko bushira uburengero, na Kayanza uburaruko, zigaburwa n'ishamba cimeza rya Kibira, aho abagwanyi ba FLN bamaze imyaka itari mike bacumbitse. SOS Media Burundi yararonse urutonde rw'indongozi z'iyo mirwi ibiri yitwaje ibigwanisho icumbitse mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Batumiwe n'indongozi z'u Burundi ni Lieutenant General Hamadi Habimana, gushika ubu afatwa nk'urongoye ingabo za FLN, ndetse na General Major Pacifique Ntawunguka arongoye ibikorwa bya gisirikare muri FDLR. General de Brigade Antoine Hakizimana bita Jeva, uwundi mukuru w'abaroberi yiyita ko ari we aserukira FLN, hamwe na Colonel Honore Hategekimana azwi ku ritazirano ya Theophile. Uwanyuma yigita ko ari we arongoye ishami rya gisirikare ry'abayonkoye muri FLN. Amanama yabo bakuru b'abaroberi b'imirwi itandukanye amanama y'abo bakuru b'abaroberi b'imirwi arwanya umukuru w'igihugu Paul Kagame n'abaserukira igisirikare cy'u Burundi byabereye mu ntara ya Cibitoki mu buraruko bushira uburengero no mu ntara ya Kayanza mu buraruko. Ubwo babibonye iyo mibonano yatunganijwe hagati y'amagenekerezo ya 29 na 30 mu Kakaro guheze n'uwa 3 Nyakanga. Bamwe mu bakozi bigendereza hamwe n'igitigiri gitoya c'abajejwe intwaro bari muri iyo nama nabo nyene. Izo nama zabera mu mahoteli nka Hotel Green Village, Iwacu de Pukinanyana y'umushiranganje wa mbere Gervais Dirakobuca batazira Dakugarika, ari n'umvukira yo komine nyine. Hotel Mwarangabo mwene yo akaba ari Colonel de Police Jerome Nibibogora, komiseri arongoye akarere k'ubumanuko, avugwa mu mabi no kugandagura abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, niko amasoko yacu avuga. Hoteli yitwa Mwarangabo iri ku mugwa mukuru w'intara Cibitoki. SOS Media Burundi ntiyashoboye kumenya neza ihoteli umubonano wabereyemwo ikabarore. Uruganda rwacu kandi ntirwashoboye kumenya umwidondoro w'indongozi z'abasirikare baherekeze abo bagwanyi b'abanyarwanda bakanavugana nabo. Bukinanyana na Kabarore ni amakomine ari mu ntara za Cibitoki na Kayanza. Ubwo mu ntwazangabo za FDNB atishimye ko umwidondoro we umenyekana, abaserukira igisirikare cy'u Burundi bavugana nabo baroberi abakorera mu karere k'uburaruko bushira uburengero. Ariko hari n'abandi baje bava mu biro bikuru by'intwaramiheto i Bujumbura. Amakuru ava muri Sud Kivu hafi abo barongozi bagwanye bacumbitse uko ari 4 aremeza ko bajabutse urubibi baherekejwe n'abasirikare b'u Burundi. Si rya mbere bamwe muri bo baja mu Burundi. Akenshi abo bakuru b'abagwanyi bakoresha imbibi zo mu Kinywabi mu kujabuka, ariko ubu bararonse imyambaro y'igisirikare cy'u Burundi baca bajabukana n'abasirikare b'abarundi bacumbitse muri Sud Kivu barindiriye guhindurwa, niko ayo masoko asigura. Burundi bufise amakambi atari munsi yane muri Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo mu bikorwa byo gufashanya hagati ya leta ya Kongo na leta y'u Burundi. Bagwana ku ruhande rw'igisirikare ca Kongo mu ntambara yo kugwanya iyo mitwe irwaje bigwanisho, ariko kandi bakagira ibitoro ku birindiro by'imirwi y'abarundi Red Tabara na FNL y'uwita General Aloys Nzabampema. Imvo amasoko yacu indongozi z'u Burundi zigomba kwigira abahuza hagati y'izo mpande zibiri za FLN zirabana ayingwe. General Hamadi yikekwa kuba agirana imibonano akenshi na mugenzi we w'u Burundi Nzabampema.
indongozi z'u Burundi nazo ziritinya ko Zabampema yohava atwarwa amakuru n'u Rwanda mu ntumbero yo kugodoza abaroberi b'Abanyarwanda ngo baja mu Rwanda canke bakamuha amakuru ku bijanye n'ukuntu bakorana na leta y'u Burundi. Niko bibonwa n'amasoko yegereye abagwanyi b'Abarundi muri Sud Kivu. Imvo igira kabiri y'urwo rugendo rw'abakuru b'abagwanyi b'Abanyarwanda ku butaka bw'u Burundi bw'amasoko mu bajejwe umutekano ni ugutera intege abagwanyi bacumbitse mu kibira no kuraba uko bokongereza abagwanyi ba FDLR mu ntumbero yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Amasoko yacu muri Sud Kivu avuga ko hari ubutumire bw'indongozi z'Abarundi kuri abo bakuru bane b'imigwi y'abagwanyi b'Abanyarwanda. Ku munsi wa gatanu ku mugoroba SSBD ya Burundi yaramenye ko umwe muri bo batumiwe bane yari mu karere ka Bukinanyana Mabayi kubonana n'abagwanyi bakorera mu kibira. Kuva umukuru w'igihugu Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi muri Ruheshi 2020 kubera urupfu giturumbuka rw'uwo yasubiriye Pierre Nkurunziza, imigenderanire hagati y'indongozi z'u Burundi n'abagwanyi b'Abanyarwanda yarahungabanye. Abajejwe intwaro benshi cane mu ntara ya Cibitoki, abaserukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD n'abadandaza begereye uwo wahoze ari umuhari w'abagwanyi b'Abahutu barahagaritswe barungikwa mu ibohero rikuru bagirizwa gukorana n'abansi b'u Rwanda. Muri Myandagaro 2023 umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakubuca we yagabishije ko ho kwica abakorana bose n'abaroberi b'u Rwanda. Ariko kuva aho ibiganiro by'imigenderanire hagati ya Kigali na Gitega bihagarikiye, indongozi z'u Burundi zikora ku mwansi uwo ari we wese w'u Rwanda. Mu ntango z'umwaka umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye yahamagariye urwaruka rw'u Rwanda kugumukana umukuru w'igihugu cabo Paul Kagame, abona ko ari umusomborotsi, ntirumve ko umwononyi kandi ahungabanya umutekano mu karere. Burundi indongozi zabwo zugaye imbibi zo hasi n'u Rwanda zakira abo bagwanyi b'Abanyarwanda mu gihe mugenzi wabwo Kongo yaranguye mu ibanga ntangere ibiganiro n'u Rwanda muri Nyakanga guheze bifashijwemo na Angola. Mu mugambi ugomba gukorwa ni kwirukana aba FDLR. Ibiganiro by'i Rwanda bihagarikiwe n'umukuru w'igihugu ca Angola byasubiriye gutangura. Harabaye amanama y'abashikiranganji dukorera ku ndinganizo zibiri. Ku ruhande rumwe ni ugutuza abagwanyi ba FDLR, niko biheruka gushikirizwa na Patrick Muyaya, umuvugizi wa leta ya Kongo. Yavuze ko iyi ni inama ijanye n'ibyo iteganijwe kwa 14 Nyakanga. Aba FDLR bagize uruhara mu ihonyabwoko ry'Abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda, baravugwa cyane mu mabi akorerwa abasivile mu burere bugenzura cane muri Nord Kivu no muri buseruko bwa Kongo. Bivuye ku butare bimba muri ako karere cane inzahabu, barashoboye kwinjizwa mu gisirikare ca Kongo kubw'ivyegeranyo y'abahinga bigenga. Biravugwa kandi ko bagurishwa ubutare ku ndongo z'u Burundi nabo bakabaha ibigwanisho. Bijanye na FRN, ubutaka bw'u Burundi si ubwo bashizemwo ibirindiro gusa mu kibira, ahubwo ni inzira yo kwinjiza abanyarwanyi bashasha bavuye mu bihugu byo mu karere nka Uganda muri iyi myaka iheze. Abo baba bahejeje kwinjizwa baca baherekeza muri Sud Kivu. Muri aya mezi aheze umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yaranse kugira ico avuze ku bijanye n'abagwanyi b'Abanyarwanda baba bibonekeza mu kibira n'uruhara abasirikare bamwe bakuru b'u Burundi bakura bo bafisemwo co kimwe na bamwe bajejwe intwaro muri iryo shamba rihinduka Nyungwe rigeze mu Rwanda. Buramatari wa Cibitoki Kareme Bizoza ntiyashimye kugira ico ashikirije kuri abo bashitsi b'abategetsi b'u Burundi baba bari mu ntara arongoye. Ibyo bihugu bivukanye byo mu karere k'ibiyaga binini birangerezanya gusotorana no kubika abagwanyi bagomba guhungabanya ubutaka bwa buri gihugu. Ubucuti bwabyo bwatosekaye gusumba hatanguye uruhagarara rwo muri 2015 rwatanguwe n'ikindi kiringo cimimirijwe c'umisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza muri uwo mwaka nyine. Kuva ico gihe indongozi z'u Burundi zageraza u Rwanda ko rwakiriye abatembagaje ubutegetsi uwo mwaka no kubategura ngo batembagaze inzego mu Burundi. U Rwanda narwo rwagiriza indongozi z'u Burundi guha indaro Abahutu bakoze ihonyabwoko ba FDLR.
umuvugizi wa leta y'u Rwanda ntirwashoboye kumuronka kugira ngo yishure ku bibazo byacu, ariko haraheze amezi atari make Alain Mukurarinda icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda yari yemeje ko Uburundi buhaye indaro abahutu bakoze ihonyabwoko, urutonde rwabo rukaba rwarahawe indongozi z'u Burundi, akababazwa nuko ata kintu na kimwe cakozwe kugira n'ubu kugira ngo bashirwe imbere y'intahe canke ngo bahabwe u Rwanda. Gusa ibyatunguye Perezida Evariste Ndayishimiye nuko yisanze iyo migambi yose yari afise ndetse n'abasirikare biwe babigendeyemo, kuko amakuru dufise nuko bari gupfa ku bwinshi kandi bikaba biriko birakorwa n'ingabo z'u Rwanda, uretse ko babikora mu buhinga buhambaye cane nk'uko basanzwe bakora amaoperasiyo akomeye cane agamije gutabara igihugu ndetse no kurinda igihugu cabo c'u Rwanda kugira ngo ntagire ugisotora ndetse ntagire uhungabanya umutekano, kuko bavuga ko umutekano bawubonye bawukeneye kandi ko batagomba kuwutakaza. Ibi byose bikaba byongerwa isomo Ndayishimiye rimwereka ko u Rwanda atari igihugu cyo kwisikirwa. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.